nivyo haraciye igihe kinini igitoro aho kitaboneka bikwiye, kandi tuvuga ko byavuye ku bintu byinshi. Ubwa mbere nuko ugiye kuraba ku isi nzima hagiye haraba ibibazo bitari bike bigatuma ivy'igitoro bigorana, ari naco bituma usanga atari mu Burundi gusa. Ryari nari muri Ethiopia, hari mirongo miremire cane, nabo nyene ico kibazo kirahari kubera ibi vy'intambara ziri hagati ya Amerika na Iran na Israel. Hakaba kandi nuko igitoro tudasanzwe tuciyimburira ngo tubikore uko dushaka. Mugabo yavuze ati ntitwobwira bose ababishoboye bakakizana. Ababishoboye kugira bashobore kukizana, n'ubu wo bishobora yokizana, nta ngorane zihari. Ikibazo kica kihaba, baca bakubwira bati none turaza tukigurishe ku 4,000, atahandi hirya hakurya kigugwa hafi 8,000. Aho rero n'ubu hariho twaretse barabizana, muraraba nk'amashirahamwe aya mpuzamakungu arafise abo bakorana babazanira ibitoro, si Sopebu wenyene bazanira ibitoro. Rero urwo ruhusha rurahari, bashobora kugenda bakabizanira bene gihugu, ivyo nta ngorane. Nuko twabonye kandi murazi yuko ubuzima buca buza burazimba igihe igitoro coduga, kuko nivyo kugira ibi twita liberalisation vyosaba yuko tuca tukiduza nk'uko ahandi bimeze, kikaja nko ku 6,000 canke 7 tugereranije no mu karere canke nuko kigugwa. Rero ivyo vyose nibisaba kubanza kwitonderwa. Rero biriko birigwa, mugabo kandi tubandanya dusaba yuko twogwiza cane turavye ibibazo biri kw'isi n'ibijanye n'ibitoro. Tubandanya dusaba yuko abantu bobanza baragura imiduga ikoreshwa n'umuyagankuba, canke ahari umuyagankuba ibi vyisyo bagakoresha izikoreshwa umuyagankuba. Ari naco gituma haraciye igihe imodoka zikoresha umuyagankuba zinjira atakori zirishe, ndetse mu mwaka aho twifuza yuko harimo n'ubwoko bw'imodokari tutosubira kwemerera ko zinjira atari zikoreshwa umuyagankuba, kugira koko ikoreshwa ry'igitoro ribe rike biheze vyorohe. Ikindi twogenda tuvuga uko Uburundi butera imbere, niko igitoro gikenerwa kiba cinshi. Ni nka kujya kwifumbire kiba cinshi. Murabona uno munsi usanga ikomine ifise imiduga myinshi, amamoto yoyo, aya mapikipiki ku mitumba yose, uko abantu batera imbere bafise amapikipiki. Kera ntivyaruko. Rero hari imwe twaba duhamagarira abantu kugwiza umwimbu, ntivyagiye na rimwe birajana no kugwiza umwimbu dushobora gushora hanze ngo bize biraheza bidusahiriza kuvyo natwe dukura hanze. Ivyo vyose rero ni ibibazo leta na cane urwego nshingwabikorwa duheza tugahangana, mugabo tukavuga duti reka dukore ibi vyose. Iyo ikibazo kije haba hasigaye guhangana naco, hanyuma kigatorerwa inyishu. Kuri iki kibazo muvuze y'imodokari zitanga igitoro zikoresha umuyagankuba, ko tubona igihugu c'Uburundi kirimo ingorane z'umuyagankuba, burya uzohava ucuboneka leta izoshiramo inguvu kugira ngo ntibihinde. Umuyagankuba
wo gukoresha ku modokari si umuyagankuba mwinshi oya kweli uroroshe niyo bishitse ukagenda ahatari umuyagankuba igihugu c'Uburundi kiracari gito ni gito nako uragenda ukagaruka ugashikira ahari umuyagankuba hanyuma ugasubira ugashiramwo uwundi mucanwa hanyuma ukabandanya bikagenda neza nta kibazo bizotera. Murakoze, reka imbere ko twakira bene gihugu tubanze duheraheze n'ibindi bibazo bya Jeanne. Hasigaye kimwe kiri mu bushikiranganje bujeje ubudandaji, yabajije ibijanye n'ibinyobwa vya Braludi. Ati Braludi gumisohora ibinyobwa bishasha atariko hari n'ivya kera abarundi bakunda vyabaye mazima yongo. Mbega bigenda gute Braludi igume izana ibintu bishasha ivyo abarundi bakunda bikabura? Ego murakoze, naje nitwa Hassan Kibeya, nkaba ndi mushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu, ubutari n'agataka, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi. Nce nishura ku kibazo cyabajijwe n'umumenyeshamakuru Jeanne akeneye umuco ku bijanye n'uko Braludi iguma ihingura ibinyobwa bishasha, akibaza ikibazo c'uko ari ukwibagiza ibi vya kera abarundi basanzwe bahurumbira. Ego Braludi n'ishirahamwe risanzwe risahiriza cane mu butunzi bw'igihugu, kandi mu ntumbero yo kwiyubura canke guteza imbere ishirahamwe irakora ubushakashatsi, mbere ikanabona yuko hakenewe n'ibindi binyobwa bishasha bishobora kuza ku masoko, kandi ivyo binyobwa muri rusangi navyo nyene birahurumbirwa n'abene gihugu. Umuco ngira ntange nuko ibinyobwa byose birakugwa, yaba ivya kera yaba bishasha byose turabisanga ku masoko. Ikibazo conyene gihari nuko no munsi murazi neza yuko kugira ngo Braludi ishobore guhingura ivyo binyobwa hari ivya nkenerwa bitari bike ikura hanze. Hanyuma murazi neza yuko hibonekeje ihungabana ry'imihora hasanzwe hacako ibidandazwa canke ivya nkenerwa dukora hanze. Murindi rero Braludi isanzwe ironkeramo ivyo vya nkenerwa utera ugabanuka buke kubera ko bigora kubironka ku mwanya. Ivyo navyo bikaca bituma bagabanya guhingura ivyo binyobwa vya kera kubera ko byinshi muri vyo ivya nkenerwa biva hanze. Ariko rero turakenguruka ishirahamwe Braludi kubera ko yafashe ingingo yo guhingura ibinyobwa byinshi ikoresheje ivyo twimbura ngaha mu gihugu. Akarorero inzoga nyinshi ubunye Braludi ikoresha ihingura ikoresha ivya nkenerwa usanga biva mu vyo twimbura ngaha mu Burundi. N'amagomba usanga ibinyobwa byinshi byahora byarabuze haciye amezi, ubunye bisanga ku masoko biraboneka. Hanini ni ibinyobwa biri mu mugwi w'ibinyobwa bitarimo umwambiro, izi twita amafanta, nizo usanga zimwe barashizemo umugwi yaya ma Fanta Zero canke Coca Zero canke Sprite Zero. Ibi navyo babikoze kugira ngo abene gihugu bamwe usanga batanwa ibinyobwa birimo isukari nyinshi nabo nyene bashobora kuronka ibinyobwa bashobora kwihereza. Suravye ibinyobwa vya kera nibi biriko birasohoka ubu hari vyigwa murakora abarundi barabikunda. Uno munsi turavye ukunge n'ivyo binyobwa bisahoka cane izi binyobwa biheruka gusohoka bishasha biranyobwa ku murindi munini. Ya mbere usanga Braludi uno munsi yipfuza kuduza umwimbu w'ivyo binyobwa ku guhera mu kwezi kw'indwi w'uno mwaka bagira baduze umwimbu cane ibinyobwa bishasha bihingurwa hakoresheje ivya nkenerwa twimbura mu Burundi. Kubera iki? Kubera ko basanze
abarundi babikunda kandi bisohoka ku murindi muniniya. Ibi navyo rero biratuma bisahiriza ubutunzi bw'igihugu kandi bikanateza imbere ishirahamwe. ariko muvuga ko bagomba gukoresha cyane cyane ibitegwa twirimira hano iwacu kenshi ibinyobwa bishasha bisohoka byadugije ibeyi. Abanywanyi hari aho bagira bati ni uburyo bw'uko Bralirwa igomba kuduza ibeyi hama leta ntigire icyo bivuzeko. Ibiciro by'ibinyobwa mu bisanzwe Bralirwa siyo ibishinga, bishingwa na leta kandi niyo ibinyobwa igiciro cy'ibinyobwa kigiye habona nuko tuba twavuganye kandi twumvikanye ku giciro ciza. Abenegihugu rero hari ibinyobwa bitandukanye, hari ibinyobwa usanga bikoreshwa ibyankenerwa twimbura ngaha mu Burundi, n'ibindi usanga ibyankenerwa tubikura hanze y'igihugu. Umugwi w'ibinyobwa usanga ibyankenerwa tubikura hanze y'igihugu, rimwe rimwe birasaba ko igiciro kiduzwa kuko usanga no ku masoko mpuzamakungu ibyo byankenerwa biba byadugije ibiciro. Ariko muri rusangi ku binyobwa bihingurwa hakoreshejwe ibyankenerwa twimbura ngaha mu Burundi, igiciro kiragereranye kandi twisunga n'urugero rw'iduza ry'ibiciro muri rusangi y'ibidandazwa ngaha mu Burundi, aho nk'akarorero ku mugwi w'ikinyobwa ntazi nk'akarorero nka Primus ryojo ntikigeze kiduzwa cyane kubera ko n'ikinyobwa ahanini turavye ibyankenerwa bikoreshwa kugira ngo gihingurwe biva ngaha mu Burundi. Ariko ku bijanye n'uwo mugwi w'ibinyobwa usanga ibyankenerwa byinshi canke byose bisaba yuko babikura hanze, ibyo n'ubundi turaraba ukungene igiciro kiduzwa mugabo bigiranije kugira ngo abenegihugu babandanye babironka ku mikoro yabo. Mujanye n'intwaro, iyo umukoresha ahamagaye umukozi wiwe ati muco ndakubwira, ivyo ni ibintu bisanzwe cyane. Simbona rero igituma abantu baca babona umengana ikintu gihambaye cyakozwe kidasanzwe cyakozwe, ngira ngo baciye bafatira kuri ivyo bavuze userukira UEF. Ahantu agomba amenyeshe yuko iyo organisation ibifise ikibazo mu Burundi canke uyitwara afise ikibazo cyo mu Burundi, uwo mu userukira Burundi mu Faransa, kuko UEF iri mu byo mashirahamwe n'ibihugu userukira Burundi mu Faransa araba. Icyo rero iyo byaba ari uko ntawe baramuronkayo kubera yabona ko yoba ibibazo. Aha rero kuvuga yuko ibyo bafatiye ko nta sana na kimwe ntaho bifatiye, ni bya bindi abantu babona akantu gatoya babasimbira ko bagaca bavuga ibintu usanga ataho bihuriye. Numva rero kubona abo muntu ngira ngo ababivuze uwo mumenyesha amakuru yabonye kete ibintu byanditse yosubiramo akaraba neza nta kintu kidasanzwe kirimo. Murakoze. Ikibazo kijanye n'abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5 bavugwa ku buntu, akabaza mbega ko hari imyidogo uwo mugambi woba ugikora. Hano menyesha yuko politike yo kuvuza abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5, iyo politike irahari kuva mu mwaka wa 2006 kandi gushikana no munsi irabandanya. Ndavuga ko amavuriro y'abaya leta n'amavuriro amwe yabikorera twabo abandanya gushira mu ngiro uwo mugambi, kuko itegeko rishiraho uwo mugambi ratomoye neza, namwe rero yo kwirengagiza gushira mu ngiro iyo tegeko. Mu biganiro biruko n'ibintu bakiriyemo gatoya, umushikiranganje yarajije amagara y'abantu imbere yanyu yari yavuze yuko bagiye gukora amatohoza ku bitaro byose baraba babishira mu ngiro n'abatabishira mu ngiro. Ico cegeranyo cyo bacarasohotse mwasanze vyifashe gute, kuko abivuza baridoga.
mongondiye mondeka nkabandanya nkishura nkumbe mwaza kumvamwo nyishu nako mvuga nti naho bimeze uko byose nivyera nkade murazi ko imiti dusanzwe dukoresha mu kuvura bene gihugu si imiti dusanzwe duhingura hano mu Burundi nyinshi n'imiti dukura mu bindi bihugu mugaca mwumva yuko rero kugira iyo miti ishobore kuboneka harakenerwa yuko n'amafaranga mva makungu aboneka ugasanga rero rimwe hari igihe iyo miti itabonetse ku rugero rushimishije na cyane cyane mu gihe amafaranga atabonetse ku gihe twasabiyeko ikindi nuko nkuko mwavyumvise iyo hari ingane cyangwa ingwano hagati y'ibihugu biratuma n'igihe twategekanije kurongera ko iyo miti ikidaheza ngo cubahirizwe bigatuma rero nkumbure imiti imwe idashoboka iboneka ku mavuriro ku rugero rushimishije ariko ahantu humuriza abene gihugu nkavuga nti ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buritwararitse ineza y'abene gihugu ari naco gituma nashaka kumenyesha ko kuva uyu mwaka utanguye ubushikiranganje bwashoboye kwitura abasanzwe babufasha ndavuga nk'ibanki y'isi yose isanzwe dufasha gushira mu ngiro imigambi imwe aho twashoboye kuja hamwe turarabira hamwe mbega kugira imiti iboneke twokora iki ariko turiko turashimikira menyeko mushikanganje turiko turashimikira cyane ku kuvuza abana ku buntu hamwe n'abakenyezi bibaruka hari ikibazo c'imiti n'ibyo muri rusange cerekeye abantu bose mugabo umugwi wabatereza kuronka ibyo ku buntu niko menyesha yuko iyo miti uno munsi aho two turavugira nk'imiti izokora ku mwaka ubu turamaze kuronswa iyo miti ku rugero rushika 70% kandi n'indi miti itegekanije ku mwaka amakonteneri ubumenye niko ndavuga aramaze gushika Dar es Salaam turizera neza ko mu kwezi kw'icenda iyo miti yose igenewe ku mwaka izobikwiriye aho rero nacasaba abajejwe ubuvuzi haba ku ntara canke mu ma district ko imiriza bene gihugu mbere tukabasaba ko bocungera ikoreshwa ry'iyo miti ku buryo umwene gihugu wese yituye ivuriro aronswa imiti hakurikijwe amategeko ahantu bamenyesha yuko imyidogo n'ibyo yarabaye mugabo ubu novuga ko hariho uturusho iyo miti iriko yaboneka ku rugero rushimishije ku bitaro bitariko birakurikiza iyo ngingo mu batera kamuka sinataho ibitaro usanga bidakurikiza ingingo yo kuvura abana ku buntu bari munsi y'imyaka 5 canke abakenyezi bibungenze ibitaro ku bugenduzo bwakozwe twarabonye yuko ibitaro nka byose birakurikiza iyo ngingo ariko tunenge duhari cyane cyane nuko hari igihe usanga iyo miti ikenewe itaboneka hamwe twosanga hari ivuriro ridakurikiza iyo ngingo twaheza tugafata ingingo zibereye none twavuga ko gushika ubu mushikiranganje w'amagara y'abantu taramenya yuko hari bitaro bidakurikiza ino ngingo aho byabarijwe mu kiganiro nk'iki kandi muronka icegeranyo buri gihe c'ingene bitaro bikora mu ntumbero yuko leta iba yifuza ko abanyagihugu bamererwa neza gushika uno munsi novuga ko ibitaro nka byose birakurikiza iyo ngingo gusa hariho ingorane ijanye no gutahura mbega iyo tegeko rivuga iki kuko ari abantu bamwe bakagenda ku mavuriro abataziza kwivurirwa kuko uvuye nko ku bitaro uvuye ku ivuriro ritoya ugaca usimbira nko ku bitaro bikuru kuja kwivuza ko udafise reference w'ico gihe baragusaba amafaranga ugaca uvuga yuko itegeko ritakurikizwe ahubwo twoza turafashanya gutahura mbega itegeko rivuga gute kuko kugira uve ku ivuriro ritoya uje kwivuza ku bitaro by'akarere k'ubuvuzi uba ufise icyo bita reference mu gihe rero wasimvye ivuriro wateza kwivurizako ukaja ku bindi bitaro udafise reference kenshi usanga araho usanga barihishwa bagaca bavuga yuko umugambi utari kurashigwa mu ngiro twabafasha twabahimiriza rero ko boza baritura amavuriro abegereye hanyuma ugaja kwivuza ku bindi bitaro ari uko ufise icyo bita reference warungitswe n'ivyo bitaro bitoya ikibazo ca kabiri ni kibazo nabajijwe kijanye n'ingwara ya Ebola yibonekeje mu gihugu kibanye gihanira demokarasi ya Kongo no mu Uganda aho itariki 15 Rusama
ibihugu byerekanye yuko iyo ndwara yamaze gushika muri ibyo bihugu. Mu bushikiranganje rero bw'amagara y'abantu kuva tucumva iyo nkuru twarihutiye gusohora itangazo rihamagarira abarundi kurushirizaho kwikingira, aho mu nyifato twabasavye mwavuze ikijanye no gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, cyo kimwe n'izindi nyifato twabahimirije. Mugaca muvuga muti mbega none ko amazi atasanzwe akwiragije mu gihugu, iyo ngingo iroroheje irashoboka? Aha nashaka kumenyesha yuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busanzwe buhimiriza abene igihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku, si kubera iki kiza ca Ebola gusa, ariko dusanzwe duhimiriza abene igihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku, kandi dufashanije n'abajeje intwaro ndazi ko henshi birubahirijwe. Tukaba tuzi kandi yuko nta murundi n'umwe abura amazi yo gukaraba, naho iyo badakwiragije hose. Turazi ko leta yamugira kigoro, mbe n'ubu nyene tuko turavugana, ndazi ko mu ntunganyo y'amakomine mu bikorwa bitegurwa hariho gukwiragiza amazi meza mu makomine. Rero dusabe y'ubwo abamenyesha amakuru n'abandi mutwumviriza kudufasha ahubwo guhimiriza kugira bene igihugu bijukire kugira isuku, maze tubandanye kwikingira izo ndwara zifatiye ku isuku rike. Ku bijyanye n'umupaka na bene gihugu basohoka cyangwa binjira mu Burundi baciye ku mipaka mu nzira zitazwi, aha twabamenyesha yuko ku bijyanye no gucungera abinjira cyane cyane mu mipaka duhana ku mbibe duhana n'ibihugu bibanyi, twarushirijeho kongereza ingufu ku basanzwe badufasha gupima abinjira, kugira uwo wese dusanze afite ibimenyetso banza tumusuzume imbere yuko ashobora kwemera kubandanya yaja. Kandi turabona yuko ku mipaka yose nka yose bariko babikora neza. Twaragize ingendo zitandukanye haba mu Gatumba n'ahandi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, turabona ko bariko babikora neza. Abo nabo basanzwe baca mu nzira zitazwi z'ibinyabi, twashoboye gushiraho imigwi haba mu makomine, mu province, turabaronsa ubumenyi n'ibikoresho kugira nabo nyine badufashe kuza barasuzuma abo bose bashoboye kwinjira badaciye mu nzira zizwi. Aha rero turashima kandi yuko hariho gukorana neza hagati y'abajeje intwaro, umutekano n'ubuvuzi, kugira tuze turahanahana amakuru dufashanya gusuzuma abo bose binjira badaciye mu nzira zizwi. Turatera kamo kandi n'imiryango yakira abo bene gihugu babaciye muri izo nzira ko boza baritura abaremesha kiyago canke amavuriro abegereye, kugira n'abo bantu bose binjiye bashobore gusuzumwa maze ntibaze badukwegereye akarambaraye. Murakoze.